burya twaciye mu nzira nyinshi kandi biragufasha kumenya ibintu. Muri kino gihugu turazi nangi gose cyane. Je tubaze yuko muri ivyerekeye ingingo umuntu afata nivyo hari ziva kuri we, hari ishobora kuva no ku bantu bitwa ngo n'abahanuzi. Nivyo ashaka nanjye ndibuka yuko nko 1993 mvuze ko nshaka kuza kuraba President Museveni ngo tuvugane ibiraba kino gihugu. Ndazi yuko muri Frodebu hari abantu bavuye hasi bati uja kora President Museveni kandi ashobora kuba ari kumwe n'aba baduteye ingorane ngaha. Ndibuka yuko hari n'abagize imyerekano kugira ntuje mu kinama kugira sinjeyo. Mugabo hanyuma turaganira neza boro hajya kuganira n'ivyo ngira turagarukako. Hanyuma inyuma turagendayo. Mu bantu bari bateguye ivyo naratwaye muri delegation umwe muri bo. Hamarumviriza nyene tuganire na President Museveni. Amacabwira ati burya ntiwari wihenze byari byo. Tugarutse ngaha niwe inyuma yashigikira inzira yo kurondera nyene twoganira. Ariko rero tubwo kiro kujya ducawe kuko ibi n'ibindi bibazo. Burya umunyapolitike nuko muraba neza. Arashobora gukora ibintu wenyine agira ati nije ngiye imbere mboneke. Nkuko ashobora gukora ibindi bintu atumya abandi wenyene. Adaseruka. Wewe ukibaza uti n'abandi bariko ravuga naho ni ryajwi giwe. Uzobimenya kurwaiza igihe kirekire. Nkatwe twize kahise hari usanga inyuma bimenywa bigasigurwa n'abakahise. Nico gituma ubona buri kino gihe hari ingorane muri kino gihugu ciwacu. Iyo uri kuregereza ukuri buhoro buhoro ukazura n'abantu banumye babiri hasi icarimwe. Maze iminsi numviriza abantu kuri ca gitabo je no kwitambere n'agatabo gatonye kandi kwa na General de Brigade Rugigana. Wumvise ingene abantu ariko barahariya bashushe imitsi yaranze uragira uti ubwo Rugigana hariya nta hantu yafashije kugira ngo kwa kuri turiko turarondera kuri kahise ka kino gihugu ibintu byagiye bitugora kuboneke. Ugiye kuba gutya niho rero inyuma uzobona uti uwari nyuma yarinde mugabo utigeze umubona kuruze kuri terrain gutyo ari ukabona ibintu bigenda gutyo. Aha rero ntongera ndi tuze turitonda twe turabarongozi tuze turitonda dushishoze ubone neza niho ugira uti nico no kwirinda niki. Je buyoya twaravuganye iminsi ibiri iheze agize kudeta yiwe yo 1996 yagutembagaje. Yego naramuhamagaye dushikiwe n'uwaserukira igihugu ca Amerika ngaha n'uwaserukira igihugu cy'Ububirigi. Ndamubaza mbe buyoya ko twaratuganira tugafashanya mbere ni ku bintu icagutumye ufatiye inzira nikiye. Urabona twasanze umugambwe Frodebu uri kurategura uri kugira ihonyabwoko ry'abatutsi. Yego sibyo nkora mu mutwe kuko ati twagombye kubatabara. Ati twagombye gutabara. None kundigaha rero ndakubwira bisangwa sabanya Frodebu ariko yarateguye ibyo by'ihonyabwoko. Uwaryiyumviriye akaryandika neza ni jewe ndi kuko bijya zijya arya mabwirizwa ijya ntumbero wavuze uvuga intumbero intumbero z'abazi mu bwoko zikagora gushira mu ngiro nijya ntumbero nije navyanditse ni je suis l'idéologue. Bisangwa rero wumva mutwe wawe uvyumva mwihonya bwoko koko hari ihonya bwoko nti uwiyumvira iryo honya bwoko ni jewe simbe ga atoya mugabo urumva rero inyuma je mu buzima bwanje ndashakashaka cyane gose urarondera ibintu buhoro ugatora icatumye iki kiba
igihe kiko kiraba mwebwe abanyesha makuru naje naramubaye ndabizi mwe murayivuga mu bishobisho butingi biriko birabukundu nuko mugabe inyuma umuntu agiye kurondera gatohoza abo umucamanza canke abatoza muri kahise agatora ibintu ntubona nkiyi mbona wabuye ubona icyatumye agutembagaza cyukuri kirahari Jerome Jerome kirahari genda ni intererano kuko maze igihe ndabyiyumvira narabyiyumviriye kwera urabona president Ntibantunganya yari amaze gusaba inteko zo kuza gufasha ngaha mu Burundi cyo ni kimwe cya kabiri yari amaze gusaba ibiganiro hagati y'abarundi hajya bagomba kuba baragiye dans un cadre quelque part bararahira ati kuja muri ibyo biganiro hatwara umuhutu ntibishoboka barca baravyopera rero jewe n'igituma ndabivuga gutyo nta muntu yabimbwiye ni rezonema yanje ngira hanyuma ni nacyo gituma amaze kugifata haje delegation ya Nyerere muri Tanzania umwaka wose basaba ivyo biganiro yararahiye ati sinzoza kuganira hariya kugira ngo tumenye imvo twagombye guserereka turarungika umuntu ashobora kumwegera aramuganiriza niho yamubwira ati umva ndababwira jewe mve ngaha ngende yarusha cyangwa handi kuza kuganira na mwebwe nzosangayo rasurejo yamaze kumfatira ibihano nzosangayo mwebwe mu nkonda na yuko nakoze kudeta nzosangayo ijya mihari igwana ahubwo imbonyi izondasa ati none jewe nza hariya gushaka iki ati nzoguma ngaha nzopfuba uzoza tuzonyuka cuma rero mihari igwana mwace uva ngo nizo biganira arusha oya mihari igwana yaraje kuko yagitevye none twatanguranye n'abanyangoma bose abanyangoma barabagwanye erega abanyangoma baravuye ndabwire byagenze jewe naraje burya twebwe twaraje kuvumba ibiganiro yarusha niho napfungiye nakobako twe twaragiye wafundi wagiye kuvumba ibiganiro turavuze tuti dutezanira guca mu biganiro kuko natwe turafise uruhara rwacu rukomeye hanyuma tugiye banyangoma baca n'abaminani bacavuga ngo hariho ngo abasoda ngo bo kwa Buyoya ngo baje kwica ngo abarundi b'impunzi muri Tanzania baca badufunze we mwitwa abasoda bo kwa Buyoya wese nakubwiye ko nigeze kwa Mayibo bi Dar es Salaam hajya bari bagarutse kutuba bwa kabiri hanyuma jewe singenda baciye umwanya y'ino camburi yo nta rero no fete ko twagiye kandi twebwe twarabagwanye bagaca batwagiriza urumva kugira ngo ntitwegere n'ibyo biganiro twaciye twitwa kwa Buyoya twarahaboneye ibyo byose yafuye nagira ndabasigurire mucamubone vyabaye cyatumye tembagazo kandi panga kandi kahise kagire yuko ariho kamenyekana kuko igihe twavuga ivyo biganiro hari 1996 ngaha bitangura kubera President Nyerere yari yababaye nuko umugambwe sawa Nyafrodebu n'umugambwe Iprona bavuganira imwanza atakintu bashitseko barashitse ahabaha agatangazo ndashitse agatangazo kari kaditse ku rupapuro rumwe boshira ku mukono hanyuma uwo muri Iprona aranana aranka ngo niko sinshobora n'amanyama menshi kuba karagatangazo Nyerere nawe abantu ntibari bamuzi Nyerere babona ari umutama yebereye kuriya mugo hagiye yamugwanye akomeye urabona n'ibyafashije hariya muri Afrika y'Epfo ati nta kundi iki kibazo ndagishire abakuru b'ibihugu bo muri kano karere ati giye kubatumako ndabahe raporo agiye kubatumako ndavyumvise nshafata indege ndamusanga
i Dodoma ariko na perezida Mkapa namubwira nti ngibi jewe byo nipfuza kwiyo nama y'abakuru b'ibihugu boshikako icambere jewe n'umukuru w'igihugu ndafise akababaro kubona njeje umutekano w'abarundi mugabo nkabona abarundi birigo barapfa keshi bicwa ataje nshobora gukora ndabasabye rero muzana inteko mu Burundi zikingire abarundi ntibasubire kwicwa tica kabiri ndabasavye mutegura ibiganiro kandi muri ivyo biganiro mushiremwo n'imihari igwana ico gihe yari CNDD na Paripehutu ni muyishiremwo muce muhamagara n'ibigambwe yose tijewe bwe twavuga kare tijewe n'umukuru w'igihugu ikizovamwo cose nzocemera uko kivuye mu biganiro turagenda yarusha uwo munsi ku itariki 15 z'ukwa gatandatu mu 1996 turabishikako haragera igihe rero abakuru b'igihugu babaza je ndavuga uko nabibwiye perezida Nyerere na perezida Mkapa baraheza barabaza umushikiranganje wa mbere yari Nduwayo ati mushikiranganje wa mbere ivyo perezida w'u Burundi avuze we uravyemeye ubwa mbere agirwa gutya agirego arana hanyuma hari umukuru w'igihugu avuye hasi navuga izina ati erega tutumvise aho mushikiranganje wa mbere ahagaze ntitwemera mushikiranganje wa mbere ati ndavyemeye ivyo mukuru w'igihugu avuze mugabo bwa kabiri ekada mu ntango yari ya tuvuyeyo rero dushitse ngaha twavuze amajambo ateye kubiri burya muri leta uri umukuru w'igihugu ukavuga ibi umushikiranganje wa mbere akavuga ibi umukuru n'abashaka akavuga ibi kaba yakajagari leta ntibikiriho bwa muri ko murayija hanyuma ayivugira uko ubo proda yivugira uko bigenzo haheze iminsi niho ngira ngaruke kuri we ya rero acagenda ku radio aya maradiyo yanyuga mugo yari radio y'igihugu cy'ubye yari radio ati bagiye kuzana inteko zo hanze ati sindavye ati murabona mugo ndavuze ati sindavyemeye ariko bari kwereka ababwa abantu ati muvyange inyuma aragira kudeta irabaho nakubwo twabonanye ngaha abakuru b'ibihugu bacafata ingingo yuko agiye kudufatira ibihano barafashe ibihano bikomeye cyane gose hanyuma barafatira n'ibihano rero nta perezida Buyoya ariko aravuga ibiganiro rero hamwe navuga ntina CNDD izemwo hane uca duhuza ngaha hamwe yaja gupfunga perezida Buyoya acavuga ati jewe nje muri ivyo biganiro hagiye umukuru w'igihugu no muhutu hagiye userukira umugambwe Sahwanya Frodeo no muhutu bahamagaye na CNDD irongowe n'umuhutu bahamagaye na Paripehutu irongowe n'umuhutu urumva n'izindi wande Mayugi yarakitwara Mayugi yarayitwara mugabo ariko aramukura nawe yaravuze iyi proda hanyuma agiwe ati nikoraniro ry'abahutu ati ibyikoraniro ry'abahutu yewe nacamvugane nanjye ndi umwami w'abatutsi hanyuma rero mugabo akitwa ko ari wabaserukira kandi Jerome mwakoze gutegura kino kiganiro president twe turiganira kuri bizodukiza hanyuma rero ibi nivyo bitegura imbona kazoza hanyuma rero mugabo hari ikindi nari natanguye kuvugana n'abantu muri Sanegidio ndababwira nti jewe narabonye ivyiza mwakoze muri Mozambique murafasha umuhari Frelimo n'abawugwanya kugira ngo baganire natwe mudufashe muganire bari bagiye bahamagara abantu bacata guhamagara abantu baza baramumviriza i Roma haragera igihe kimwe rero ivyo biganiro nari nasavye Sanegidio ko bitagura bahamagara abantu re Sanegidio mugabo boyo yari yagize kudeta ari wari president
aragendamwo mu mpisho atwaye ba bantu utavuga amazina yabarazwe yabyo batandatu cyane top 10 hariho abantu Mandela rero yigeze gucura baza avuga ati top 10 ndayibutse baje inyuma aho hari icenda ni abo nibo batumye bayagaragara tabu mukuru w'igihugu aho hari icenda n'indwi agiye yaza yatembagaje hari icenda n'indwi hama rero yaratagwa ibyo ganiro mu mbisho mugabe inyuma sinzi uwamenye akabango wari we sinzi ko ari we kuko yabigirana na Sendede na Nyangoma hanyuma abigize hano muri Iprona baca bava hasi ati waduhemukiye ibiganiro acarafuta hari rero kugira ngo dushikiye Arusha urabizi kugira ngo dushikiye Arusha gwabaye urundi rubanza inyuma umwaka wose mugabo urumva ukuganira kuko ujye kuganira ntuza kuganira n'umuhutu cyangwa kuganira n'umututsi uganira na organisation ni organisation hanyuma ukaraba n'ivyumviro nawe ukarondera ivyo vyumviro uheze ukaza ugahangana navyo